Aciye uitwa. Nene wewe wari mubiki wewe uburakunda kurekera sinzi gituma. Telefone nari kuyapere Anita kandi yaramamaga. Sa tuca tugira ikinone. Bebe yambaye ibikoti nifata urabasigenda umuronde. Neje camenya ndamurondera he sinzi ngo yaciye aha ngo yagiye aha. Ndamurondera gute? We nawe warekereye cyane gose. Ishakoshi yayikwambuye gute? iPhone yanje base. Ishakoshi yayikwambuye gute kubu yambaye? Je nkaho ukacuyinya kukacuge. Ariko sheri hangane tuzomubona. Kumbwira hangane nage. Tuzomubona je numanja kubaganga ndamuzana. Ati yari yambaye gute? Ibigoti ngani bitwatara bitagira ukamenya. Telefone yanje. Sheri nibibazo ariko don't worry. Yarimwe amahera ya mama. Don't worry. Yarimwe amahera izira. Jujya ndamuzana we tuza. Tuza jujya ndamuzana. Tuza naje. Tuza. Iyakire base ko byabaye. Igonda telefone. Oya sheri urimo gusarisha nawe basi urimo gusarisha. Tuza je ndamuzana. Ati yaciye hari Ndizaye mugama zisubirani yangiye. Nagire kujya. Oya sheri umviriza kwanza. Ntabwo uza kujyama ubunyene. Weekend gihari. Nimba ukeneye telefone yawe genda ku kasoko. Cengira nje kumwihigira jewe nyene kandi nza ndamuzanye. Wabyumvise we genda ku kasoko. Ndagusangaye. Oya sheri telefone yanje. We tuza ku mutima. Namahoro mon bebe. Umeze neza. Cyane ringi yawe hepfo gatoyi ariko ndabishimye cyane ko nciye nkubona. Shena inze murakura. Waruje muhira. Shey urazi ko uyu munsi ari wowe wanyemereye ko nzongurira telefone. Telefone ari na shida ndayiguha. Nari nje rero tugenda mu soko y'imvura. Ino musi nyene. Tugenda mu soko y'imvura. Tugende ntari ariko nk'ubu urumva unyiciye gahunda ka aho naringiye yaca ndaye. Shero ya ni wowe wanyemereye ko ari uyu munsi nzongurira none. Ariko urukundo nkukunda tugende naco ndayikunda sheri wanje. Tugende. Jendi kwenda kurisha telefone yanje sibyo baita iPhone amaso 4 ndayibona ijya mbere ijya kabiri na 5 ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu ijya iri ni igisho n'iri urakabona kaso gatonya k'umwana
ubuzi burimo. Oya, wewe umbyongeso. Hariko Brendade itabonesha umuntu ari pembere bwa busutwa nkawe ucana inyuma. None ko wanga ko tuyikora ko bazume ndabe nenda guca. Oya tumanza gufatana. None wowe uranganza ku byanje urantegeka. Iyo nkakora ko kora kuri nyoko. Anye ntabyo kupata. Ifone wayibonye wa mukobwa ntajibona. Ndayibona ariko manza uvuge wayishimye. Zana dukore ko none. Sono nyoka akora telefone. Wa musore urakeneye amahera. Nukuri kumwe ni boga. Urakeneye amahera urabibona kweri. Oya nawe kanzi. Ni aruko manzu irabire muri pochette. Uko ni pochette si telefone. Mankori. Ibi ntibakorako. Hari amahera mwampaye. Amahera ariho. Sawa dupatane kwanza reka kunyihutisha ko munkwa kwanya aho cha wiga. Basi ukeneye angahe? Miliyoni 3. Miliyoni 3. Macho matatu. Mankori ko no. Oya ntunyara. Nene umenya ko atari kopi gute ntayikozeko. Topi ma. Araguha Emilio turabe. Emily. Kubera ko je ndi umwana mwiza sinigwa ndaratibye. Fata uni waraba. Wewe uraraba. Sheri raba nangorane kuyishima. Uyikwabaguye wa mukobwa we. Nkaho kikayita hasi. No gift yo n'umutwe nkaho cyonyora. Sanare. Ni nziza cyane. Ni nziza. Iyama nanje ariko sheri wanje nkayikora ko nkaca. Nabonye ko ari nziza. Wowe shimye nta bindi. Aya mwishuke ne angahe bazi. Raba nawe asinogira ikibazo. Ndabona ko gumufisa amatsiko. Sherifone ni nziza. Aya mwisho ukeneye angahe wewe? Ne kuyiraba ugafite umpumbure. Manzo. Oya iyi telefone kuyiraba. Hari impamvu ndiko ndayiraba base nayishimye. Okay. Ngira amahera ya mwisho ukeneye. Ano miliyoni yabivuze. O miliyoni? Umoya. Sheri ni make. Oya je ntayo nomo. Ni Mariyo telefone yanjye. Iyi telefone oya. Ina rindira gato nene ukeneye amahera. Rindira mbanze ndabe neza. Emilio kuri telefone tuzamu. Fatira naka kana. Wewe uraraba ko atari dawa guhaye. Sorry. Na telefone kwanza barata. Oya. Telefone nziza cyane sheri iPhone. iPhone woronka musi ya Emilio sheri. Macho matatu. Nani ko ariyo kazi. Ima n'umugore wanje ari kureka. Wa. Oje unje tukwaje umwana kwa muganga. Twavuze tereka tuyigurisha makenye tugende kumuvuza. Nibibazo bikomeye cyane baraza. Iyi si n'amayobera. Ariko uyu mungu afite amajambo meza. Utagiye ibihumbi 100 ndabisarisha. Utagiye ibihumbi 100 ndabisarisha. Ko sharisha we ko muyi wayimanza. Ndakibaza we. Musore wowe yegenda gakije. Brother. Ndakibaza nubwo noma ndayifise. Urabona ikintu gihari banze kwanza tuganire gatoya. Sheri we gumaho. We hagaraho sheri wanje. Kwanza ikintu gihari. Ego brother. Kwanza umedurabiyo telefone. Kwanza umenda ikore. Ane ufise ngorane nyafata ngorane. Urabona iyi foto ko ari y'umugore wanje. Urabona iyi foto ko ari y'umugore wanje. Iyi telefone ni y'umugore wanje kandi umugore wanje yakwaye kwa muganga. Niwe nariko ndarondera wamwibye. Kandi urabona ikintu gihari. Kugira nabehera bifoto. Si y'umugore wanje. Ntabyonze. Kandi ndakududura ukugahari ndakushwanyaguza. Ndabivuga nawe kunze umuci inyuma. Eraba. Basi reka nguhe 10,000 basi hamugende ntibikunda birakunda zena yibye byamvunye ndakuca ndanagufungisha utora mwiki Tumtari ibyo byose nta ngorane reka kuvuga ubure buje nta wundi dimanga wewe wovuga neza umfashe mu mafyiko manzo ndakora mu mafyiko ndagukanda neza ima na yeme 10,000 naho nurangarura hey sheri power naho nurangaruramwe igihumbi eto kandi ntuzongera gukora ikosa nk'iryo wiba umugore wawe oya brata uri gampure ukuya gasoni naho naca ngenda nkumenye ugwa rutu uravyumva sheri bayi nani mwari mugiye muri aka kabare brata we ntibikuraba urabana n'ibyawe twaje kugura sheri namuhaye amahera urabona telefone nayikuguriye saa 20 nziza kandi merci. Dorian mon bébé bisous. Amihimbi imwe
imihimbiri twaturarorera amahera Monzire hasi. Imihimbiri twaturarorera tubwire nyene telefone yanje iri yaje koshi yanje nyarutsa nagesheje karti karero ndabereke ngorane mubisize mwe nziguma uravuga cyane kandi uri kuyatumena ikibazo kiko kirahaba ariko abana nko kumengo turiko turumvikana sigisaba telefone washize amushenzi none rega kumbe n'amatu na umuntu banza muridire ndamubaza rega mbona ndabiyo munyikura mushike munyice none kumva kanyara kufise none mutuwe numvereza kwa rega ronda babwiye numvereza uratwereke wazize telefone cyo ntatwereke ndahabereka mukomye mu nkomera induru mushake munyice vuga rero gira ningoka telefone ya iPhone murayibura vuga gira ningoka reka mvuga none ko mwimenyereye aha ni wovuga cyagirize kuba ndabakusara kanzanye vuga re nyaru vuga muri kumbe na matu utavuga wewe uravuga reka vuga umva rero bavuga ati ngo ni ishikiri igufa nishikiri reka vuga sawa tugufashe guhaguruka mu muco nahaja nawe kuraba nabi telefone ibona sawa telefone rero tena babwiye nariya nababwiye sawa njana aho telefone yanje yobi nishakura icyo cyaka cyose mumanze mume nkofero yanjye nkofero muhe mwambike reka kunyambika abantu riseri wanje we manze nkofero ntacyo impaje wo bacampa telefone nyambika telefone yanje yabone yego sawa unsoma nonga ndakubwira ngorane nje nababwiye mureka kajagari ndababwire sibyo tugende rero telefone yanyu ntirikure nakose yiwanyu telefone ya mabuto urabona banje nakubwiye harimo nayihaye ari haja niwe yayingukuriye kabare tubona haja akakabare katesa rero mwe mufasha neza nitugenda transarisa ngo bahave biruka mwe mwari kumanza mukande ko reka tugende nk'abashi hari ibihumbi 10 nkabibura maze muri ndi maze muri ndi urabona wabibonye hari ibihumbi 10 sinabivuze mwumva hari sinabivuze ibihumbi 10 ibihumbi 10 bama sawa wesha umva mwabisubize mwimenyereye ivyo mwimenyereye ndayabutse umuhungu amanza nayo amafaranga tumaze tugende neko mengi ibintu watubwiye hagati y'amafaranga telefone ntayuzana uratoha telefone nayo amahera yanzu ntakintu weye oya reka kumukura autombe tutakumenya ibyinyo wamushaka nangorane none ko tudashika oya twashitse naha anye turashika nankora yakopeta nayo he akandi baragutabira kandi ubona yuko wabyoroheye ni kuri je ntangorane ninde waje oya na ufite umutima mubi nk'igisanja ka ukamuhunga we uri kujore kujari n'amapira cyabana naho gacha naho n'umuntu yambaye impuzu yera n'ikabutura yirabura ariko n'agakobwa nitende amaso yawe batwereka wamushenzi ndani n'amakosa nambari mu kabare ashobora no guca kubona gacagiye ingo ntakubona ngape yiruka afise akunda abademu ni marayi uwo muhungu brother jengwana nawe ndagutera umutwe ndakubona uraba nawe usa ni sawa vuga makere yambaye umupira wera abasuma bo bafise amajambo kandi rero aho utagirira n'isura caduze umuntu uzi ko wagoye mikosa kandi bafise oya nzena umuntu wamubonye ko adasohoka arate n'isakoshi niyo ifise baze bose bose n'abatanye ngaho aba bahungu n'ibisuma muhungu ni bala wowe nawe uri giki enda kana ka Yesu ana ka Yesu onyo we braza shikanga no yo mubara izane ngaho nyene weje neko mufata nabi ni weyibye telefone kwani rero ivyo tuje mu ndugusega baraza amasengesho tuje yarandi yamenye wabonye yarandi yamenye ndarokobwa ni daimoni yarandi yamenye wiru ndasira ngitanga kimwe ko shara kibuka yose ziba ubu ni wewe ugeze aho kunca inyuma n'umukobwa atanico yo kwimarira
hari nyuma cyane pembeni yawe yakuciye nyuma Kwana n'indero ufise. Voilà. Tena ndababwiye manze mondekure. Bazamugenda gahoro. Areka jewe baho. Baby, singanira nimba. Nganira na mwene imbwa. Sawa. Sinakubwiye. Tena manze. Kumbe ni uri ibi byo. Telefone ya Emilio. Manze muhore rero ndababwira. Manze muhore jewe ni jafisi cyambo mwumwaye. Mwabo. Manze. Ndaguhumuritse. umukobwa arakugurira uwo mukobwa arakugurira twakumvise munyumve rero jewe reka ndababwiza uko jewe kawaida jese ndomwana mo sister jewe sindom bisaba unyumve wanka wemera uranyumva tu we murekure wabonye wa muhungu uwo muhungu rero ndakubwiza ukuri niwe yantumye sawa twarahuye atambwira ati afite akadema ashaka kugurira telefone acana mubwira ati none ndayikura he atambwira ati hari umukobwa avuye agaciye hana cugenda uyu munya afite telefone reka ndabivuge Basha tuve mu byambo kweruke jewe kwita inyuma jewe nimara yankiye umukobwa nkuyasuku kwe afesha amauso meta reka kurira wacana reka ndakubwiza ukuri bebe umuhungu jewe nigisumva ngo nigisumva abaye bebe umuhungu urabona kunasa asa nubwira kabiri urabona kaza ni kaburimbi ryabara umuhungu datwahuye atambwira ngo umuhungu ngo tafise demo ngo mfise jewe nyene duhura wowe si wowe manzi reka kunkorako baseriye kwanza wambwa urashobora kunkorako jewe ntugire kwihagarara ko ku bintu by'uburufu yego shashi ubunyene no gusaba je divorce ubunye urabona no ikura nkayishira hasi na burofa mara yankije yes uyu sindamuka en plus telefone yiwanje yamaze kuyinyereka reka rero nabiguha sinari bwahetse reka umanzurire neza reka urabanyura ibisuma urabona reka ndazikuha neza amaze kumbwira atambwira ati hariyo umukobwa yambaye kunuku agiye ngo kwisoko ngarikuze telefone ya iPhone mwibega ncandaza ndayikwibye ncandaza ngaha ndayimuha cha turahenda kagakobwa ndabivuga ndeka cha turahenda kagakobwa ndabizi katanda kuzi kawo duranda kagakobwa cha turayigaha acha ntwara pembena rampende mwana mubimegeze mwabyumvise mwabahungu mwitende nta mujyana mu office umvira nari mukate banza mubyumve kubaze kwanza wewe bagutumye telefone yuyu nujya ifise ibyo nibindaba sawa wa mukobwa banza uzane yo telefone oyaje none se ntamahera yaguhaye ibyo nibituraba ahubwo mwebwe mwabonye gatamutima muri office twatwigiye ahubwo ikibazo twagiye bara n'umuti je na mate je na hanye musuma ukaje twomeye mwiza ukaza kumuca ukamuca inyuma kandi uzi ko ufise umugore ega nubundi wese narinda gukunza ntiwari umunda je nkunduye ubu niwe sheri wanje urabona jewe nijigeze ku rwego ko maramaze kuvuga telefone ariko nivyo uwo kubona ugenda wambaye nk'umusore nakubwira mbara ishati mbara ipantaro nk'uya bebe nibishaka ngo umanza neza sorry baby sorry nanone no hageze kunsaba sorry umbabarire igiki umukobwa nubundi sinarinda mukunda ziba ariko we nari narakubwiye ko mfise umugore niwe wanyihatirako sinari nkukunda ntiwari unkunda ukaguma unyiruka inyuma jese uwo nkunda nguwe twaraciye muri leta turaja no kwa patiri ariko wewe uri uwo mwibarabara nyene uko nyene nikugugurira iPhone igisigaye nk'upfutura utankunda ukangurira iPhone ya Emily iyi telefone iyi yagutswe mu busoma okay je warigeze umbwira ko ufise umugore wa mujinga warigeze ubimbira ko ufise umugore nabikubwira none nagira umuntu w'umugabo muri kumurabibo hewe ndazi ko yari amajambo uri kurubaka kugira ngo nshobore kurema umutima sivyo rero ntundemeshe umwiziki kwasa umukobwa utwaye we utwaye ibandi nakara none bya bintu ntibirahera baracatera n'amajambo ako gakobwa gasa n'itombe kavuye he nako nagasitse ngaha nari nabyibagiye aka gakobwa n'agasuma n'akamaraya sasa nini gisuma gutatwara abagabo ba none gute ibi bintu mutarabiheza umugabo yizanye umva rero ndabatunganiriza sawa jewe nubwo jese ndumwana mubi nakubwiye urabona ndi pastor hariya nakubwiye ati nambaye costume no kwiba gute baraza reka ndabatunganiriza ibi bintu bihere sivyo wa mukobwa wawubaye
Jemba mucana. Kwanza amakoti wewe. Gute bigenze gutugaruke wowe. Jewe ni kubera ko ndi mugenzi wuyu ndi umwana w'umutima mwiza sinabonye umengo uri kurarira numva binkoze ku mutima. Ndigisha wowe ukakurira guturuka nkuru. Okay. Iyi telefone. Jana nkwerekeze nta mutima. Sherura yimusubije. Washerura imutu. None ndi umwana mubi. Kiyorore ko none Katabira tena haraho tuzina. Nyari aho tuzinanye ubona je twamenyana n'abazigirisi. Je turazinanye uzompare uzunyihakana none nyene ndakubaza. Ndabizi ntaho twazinanye ariko ntaco wokora aca kuboma. Kimwe wongeye kumbe. Wamubonye. Rero ikintu gihari. Nene nkaka gasa n'izombi kavuye. Katabira. Ako gakobwa kavuye hehe? Izombi iyi telefone nkiyi nuko yo Imana irahana ba. Izombi wagisuma ukazuno. Igisuma ni wowe wiboga. Baguza nisini. Ako gisuma ni umugabo wawe uturamuhanura reke kwiba. Janguriya nisini. Uri kuraba ingene wiruka. Ndakumena iryo gufa ry'umutwe wa. Murekure no wamutumye. Zana kwanda kagakobwa.